murakoze cyane ikintu ca mbere numva mbanje gusaba imbabazi nka Book is Love ndongera nsaba imbabazi kandi nka Esther Nish mutubabarire murabizi yuko nyene ibigora burya bigora abagabo kandi hari aho bigorana rero ibyo ntibiducanishemo nyuma yo kubasaba imbabazi nongeye kubashimira kandi ukuntu mwatwihanganiye murihangana muratwibwira kukagorane twari twagize namwe mwakihanganiye kugeza ubu mukaba mwaturindiye tukaba tugira dutangure dukora bino bikorwa byacu bimeze neza rero singiye kuvuga byinshi hari ibyo mwabonye hariho ibiri inyuma yacu bimwe mwabibonye mugabo bimwe ntimwabitangukiwe ikinini nza kuvuga ku ruhande rwa Book is Love hama ibibazo byinshi byerekeye ivyo bikorwa bimwe ibyo ngiye kuvuga nka introduction byatumye tuza ngaha bituma tubatumako namwe kugira ngo tubibashikirize ni ibikorwa turiko turategura ibikorwa byose dufise bya Esther Nish kugeza muri December ngira ibyo tuza guca make tubasigurira kandi nongera ndabasaba kugira ngo n'ibibazo byinshi bize kuza byerekeye ivyo bikorwa ibyo nza kubabwira ivyo bikorwa navyo si bindi turafise ibikorwa novuga ko ari bibiri bikomeye cyane mwarabonye igikorwa duheruka gusohora cyangwa ama-appréciation atandukanye igikorwa ca Kamenzi gira abantu benshi barakibonye kandi kiriko kiragenda neza cyane turaronka feedback nziza kubw'ico gikorwa rero twarateguye nka Book is Love turiko turiyumvira tunabitegura si ibyo twiyumvira gusa ko byaratanguye kuja mu ngiro kuko igikorwa kimwe kivyerekanye ni iki catumye tuza ngaho uyu munsi turiko turategura Kamenzi Tour iyo Kamenzi Tour kumbure murafise ibintu byinshi muza kubaza kuvyerekeye ico kintu kuko ndavuga mu majambo mu ncamake ibiza ivyo umubonano wacu wo kwibaza ko cane aho woshimikira gose ni ico kintu ca Kamenzi Tour yo tuvuze tour hariho concert hariho n'ibindi bintu byinshi bishobora kuberekeza ikindi kigira kabiri ni uko twashaka kumenyesha yuko Esther Nish mu kwezi kwa 12 azolansa album yiwe donc ivyo bintu rero ivyo ushaka kugira ngo tumenyeshe mu byo turiko turategura Book is Love ni ivyo bintu bibiri mugabo nawe nyene arafise ibyaza gusigura kuvyerekeye ivyo bintu bibiri rero ndibaza ntabarambiye ntatevye cane ni ivyo bintu bikomeye cane tuyagako ugerageje kuvuga gatoya tuba nyene mutuba murazimenyereye arizo mumenyereye zikuba muri kino gihugu iyo tuba izobera mu ntara zitandukanye hari uko tubyifuza uko bizogenda n'uko turiko turabitegura as Book is Love hariho nuko bivanye nuko tuba twabivuganye na Esther Nish ibintu tukabitegura kugira ngo ibintu bigende neza nk'uko tuzifuza rero ngira dutangura abantu ko ndazi ko ibibazo ari byinshi haba kuri Kamenzi haba no kwivyo ndababwiye rero ndibaza ko kugira ngo Esther nawe aze kuronka akaryo ko kwishura ku bibazo byanyu mwese reka banze na muri jambo nawe
nimba hari icyo bavuga kubaramutsa hama tuce tubandanya n'ibibazo murakoze. Tugira amahoro. Bon, bwa mbere na mbere nyine nk'uko Ismail aje kubivuga ndasabye imbabazi kuba byase tugacego n'ibyo yatuvuyeko. Hama nibaza yuko byinshi yamaze kubivuga cyatumye dukorana uyu munsi. Intumbero hanini kwari kugira ngo dushire hanze ibyo tugiye gukora bizokurikira igikorwa cya Kamenzi. Nk'uko yabivuze ko turategura iyindi mirimo itandukanye harimo ayo matuwa concert zizo present indirimbo. So rero je nibaza yuko kuri uyu munsi yango twaje kugira ngo tubiganire ko hari ibyo mufise mu tubaza nta ngorane turiteguye kwishura. Ego murakoze. Tubashimire cyane kubona mutanze umuco kimwe mu byaga abamenyeshamakuru y'ikirori nayo pasiteri yacu ama nibaza ko umwanya mwiza kugira ngo bano bantu bashatite badukorane ngaha ndaza abamenyeshamakuru tuba dufite utubazo cyangwa aho tutatahura neza abafise ikibazo natacane kuri ibi bintu batubwiye haba kuri albumu yiwe ariko arategura mu kwezi kwa Kigarama cyane naho kuri ino tuwa nibaza ko dushobora kubaza ibibazo sinzi ko twohera aho twohera ngaha nyene ku bafise ibibazo ndashobora gutanga n'ikibazo cya mbere cyonye aho abandi baraza gukurikira. Ikibazo cya mbere nagomba kubaza muratubwiye ko ari tuwa izoroba naho mukabitubwiye twabonye kuri iyo bashanditse ko Ngozi, Gitega, Rumonge na Bujumbura ko tugushima mu ntara 18 izo ntara zine gusa. Ico ni ikibazo cya mbere. Ikindi nacyo tuba twumvise ko Estanish mbega azaba ari ibitaramo tubonamo Estanish gusa cyane n'aho abandi baririmbyi bazora babahekeza muri kumwe nazo gukomeza izo ntara. Murakoze cyane. Nawe murakoze kuri ico kibazo. Ikibazo cya mbere ndacishuye ko impamvu twahisemo izo ntara zine nuko bwa mbere twagerageje kuraba bivanye n'intara kwanza ziri tuvuga ko zijya hejuru cyane zihayagiza cyane ibintu bijyanye n'umuziki turavye muravye nka Ngozi, Gitega cyangwa intara zishobora kuba zizwi mu gihugu. So rero muri izo ntara zine twiyumviriye ko harimo izo twadondaguye Ngozi, Gitega, Rumonge na Muyinga na Bujumbura. Donc ni tubiravye n'izo ntara ziserebra cyane iyo habaye ibintu bijyanye n'amaevenema y'umuziki, niyo mpamvu twashoboye kuzihitamwo. Hama si ukuvuga ko arizo tuzokoreramo gusa bivanye n'ukuntu gahunda zishobora guhinduka cyangwa turavye tugiye turaraba uko ibindi byagiye biragenda turashobora kuzokongeramo hanyuma donc ikaba projet ndende mugabo nizo ntara twashinye gutangurira nko kandi izo zine si ukuvuga ko twahisemo gusa zine ubwo nizo twashinye gutangurana nazo ico gikorwa. Ego sinzi ko Ismail ico yokongerako. Nta byinshi nongera ko kuvyo yavuze mugabo ikintu gikomeye nuko mwese murabizi mu Burundi atari gikorwa nka Premisic kiba kuva tout le pays hari intara ziri cible umuntu asibwa kugira ngo tumenye neza turabe ivyo dukora kuko ibi bintu aka kazi dukora gasaba uburyo bwinshi. Rero iyo tuvuze duteguye tuwa turaraba mbega ni hehe quel est le milieu environnement favorable kuri ibikorwa tuba turiko turakora. Rero turavye neza ku enquête tuba twakoze bivanye n'ukuntu bamukunda Esthernish n'izo ntara twabanje guhitamwo gukorera mu ntara zine ariyo intara Ngozi, Gitega, hama dukorera no mu Rumonge, hama tuzohiraheza ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ni kubera ariho twabonye yuko niho hantu hambere hariho entertainment kandi dushobora kubona ko ariho abantu bashobora kuba bifuza kandi bamukunda Esthernish. Hama kuco c'aba artiste naco cari ca kabiri wari wabajije.
bon abartiste barahari bien sûr naza yuko bivanye n'inka tuba tugiyemo tuzomenya mu artiste tuzoba tugiye gukorana nawe naza yuko ibyo onye tuzotubimenye hageze twokishura ko directement kuko ntituraprecisa ariko barahari bari muri gahunda murakoze cyane hama dutanga igice cya mbere Esther Niche ku mazina nyakuri ari Esther Nishimwe donc ubucuti dufitanye na Bookiv Lab nuko pour le moment nasinye muri Bookiv Lab dukorana dufitanye amasezerano n'icyo dupfana y'akazi niyo Bookiv Lab niyo label iyoboye ubunye niyo injeje hama kw'icyo kindi cya kabiri cyane donc wewe babisabiki nawe usabiki Bookiv Lab. Ok, merci. So icyo bansaba nje nkabasaba icya mbere ni imikoreranire ndi umu artiste ndabaha produit nabo bakampa inyungu bon tufate ko twese turakeneraniye bazana imitahe nanjye nkabaha talent hama bikabyara inyungu nibaza ko ari ibyo duhuje cyane donc je nsabwe gukoresha ingufu nyinshi nkakora ntiziganya bivanye na talent mfise kandi nkaba nifite confiance y'ibikorwa ndiko ndakora ko bishobora kubibyaza umusaruro hama nabo icyo bakora bo bajejwe no kuzana imitahe tukayikoresha iyo talent tukiga ukuntu dushobora kugarukana amafaranga tubishyize muri ubwo buryo donc kuko hakora imitahe myinshi murabizi namwe ibintu by'amavideo gusohora indirimbo promotion n'ibindi so iyo rero turimo turakora tuba dukeneye ko bizana amatunda meza so rero jewe mba nifitiye confidence ndakora kugira ngo ngarukane ubwo buryo niyo mpamvu bavuze ko nkora ntiziganyo ndiko ndandika nkamara ijoro ryose nicaye ndiko ndiyumvira teme canke nkiyumvira ibyo ndi bwandike biri bwenteresa abantu canke bizana bigarukana ubwo buryo biba byantwaye nanje energy itari nkenya so rero je nkoresha ingufu zanje nabo bagakoresha imitahe tugahuza hama tukaraba icyo biri butungukire nyaza ko ari ibyo dufitanye hama icya gatatu cari ingwi cy'amakontra kwa mbese uwo mutahe bazozana uzobunganisha jewe wabivuze uranapresiza uravuga yuko hari ibyo mwabonye les contrats de 100 millions quoi on est pas là pour dire imikoranire ya Esther Niche na Bookiv Lab turi hano kugira ngo tubamenyeshe ibyo turiko turategura imikoranire isanzwe ihari turayifise nihagera hari icoba gihari n'igihe Esther Niche asinya muri Bookiv Lab murabizi ko nta bantu twatumiye kugira ngo tuvuge ico kintu gusa imikoranire ikomeye nuko hari imikoranire kandi imikoranire imeze neza yerekeye Bookiv Lab no ku ruhande rwa Esther Niche jewe sindatomogwa neza cyane jene nshaka yuko mupresiza para mutegura gushira mu mayanga no turashobora kwestima ishobora gusokana amayanga mbese amahera exactly mwinvestisamo mu mwaka nangani okay ivyo Bookiv Lab irafise uko iteguye kandi n'umuririmbyi dukorana turafitanye amasezerano rero jewe ndibaza yuko ntaco bitwaye kubivuga mugabo pour le moment Bookiv Lab sizo twaje kugira twasigura turazi hariho inzego zibijejwe zikurikirana des contrats avec abartiste contrat zose zirafise inzego zijejwe nimba contrat itagenze neza turafise aho tubitwara rero jewe ndibaza yuko nimba hariho contrat itagenze neza nk'abajournaliste murabimenya mukamenya ko contrat itagenze neza mugabo les détails hariho n'igihe mumenya n'amadetail y'ukuntu byagenze mugabo pour le moment ikintu turi ngaha cyagikuranije ni ibikorwa byiza turiko turategura nibaza ko biri très intéressant cyane ko twabishimikirako gusumba ivyo vy'amakontra murakoze rero ikibazo cya
mbere yabaje kubaza ngo iki mpamvu indirimbo yakorewe mu Rwanda ngo canke ariho nzokuba nkorera no vision yanje ya mbere mfise ni yuko nteza imbere umuziki canke nduzi ibendera ry'igihugu mu makungu. Donc iyo mvuze ngo nakoreye mu Rwanda no munsi hari impamvu nagiye gukorera mu Rwanda. Ubu mu Rwanda nibumva Estanish yakoreye mu Rwanda nibaza yuko tangwane yuko bamenya bateza kumenya amamuko canke Estanish ni bwoko ki ava mu kihe gihugu. Nibaza yuko jewe intumbero nyamukuru yatumye nja gukorera ko ari kuduza ibendera ry'igihugu biciye mu ndirimbo. Ni nkuko nshobora kuja gukorera Kampala gukurikira canke nkaja gukorera Nairobi. Sikuvuga ko iyo gahunda mfise yo gukorera mu Rwanda gusa kuko nta masezerano dufitanye na country record. Nagiye gukora nkuko nari kuja gukorera ahandi cyangwa nkuko mfise gahunda yo kuja gukorera ahandi. So byose ni mu ntumbero yo kumenyekanisha igihugu canje biciye mu ndirimbo. Nibaza ko iyo ntumbero nyamukuru. Hama nibaza yuko yavuze ngo ikintu cy'utunenge muri video narohe ikibazo cya kabiri. Sinzi ya president tunenge nyabaki peut-être ko twebwe bivanye hariho uko abibona wowe n'abandi uko babibona. Rero iyo uvuze ngo hari utunenge ahubwo uvuga ati n'utunenge utuntu nashoboye kubona hama tukumva yuko hari abandi bashobora kuba baduhuriza kutwo tunenge. Hama kuba indirimbo yarazanye impact yego birahari kuko iyo uronse feedback zivuye mu makungu hanze abarundi bari hanze y'igihugu canke n'abanyamahanga baho kuko hariho ama feedback yajava za Sudan, Nairobi, Congo, Rwanda, même Nigeria baranditse harimo n'abanditse mu commentaire kuri YouTube abandi bakadushikiza mu butumwa busanzwe bwa email. So rero impact twarayironse kandi turizera yuko ayo ma feedback yose tarayubusa peut-être bizobyara ikindi kintu canke hagize igihinduka feedback bibaye ngombwa ko bija hagaragara muzobibona. Nibaza yuko byari ibyo yari yabajije kwisho kibazo cya mbere ngo kuba ndi muri label no kuba ntarimo bitandukaniye. Ndibaza ko kuba bibona murabibona. Icya mbere ni uko itandukaniro nabyishuye kare ari wabibajije ni uko label iba ifise imitahe izana nanje nkabahereza icyo mfise. So rero hariho itandukaniro rinini kuba nikorana hariho intambwe canke hariho novuga kalite canke urugero ryo ntashobora kwishikana ko ndi jenyene kandi murabizi yuko umuntu yigira inama umuntu agirwa n'abandi. So rero iyo ndi kumwe na label mba numva ko nuzuye hari ibyo nshobora gukora nka jewe n'ibindi label ikora nka label. So rero barazana imitahe canke bakazana uburyo buhari nanje nkazana ibyo mfise tugapartaja hama hakabaho iryo tandukaniro benshi murabizi. Nibaza yuko itandukaniro atari agaseseshwa rumuri murabibona. Hama icyo kibazo cy'uko ngo gukora collab hama kakora indirimbo y'iwanje. Nibaza yuko harabaye kuvuga ko gutahurana bitari byo kuko sinovuga byinshi icyo kibazo ubu hari amasezerano twari dufitaniye. Rero kuba yo collab yose uhoka mbere yuko Jason cyangwa nyuma yuko sori indirimbo bigaragara yuko entre Jena hagati ya Jena wo twakoranye collab habayeho kudashitsa umwe ku wundi kudashitsa amasezerano kuko nitwovuga ko byinshi twari twabiganire na label yiwe turababwira yuko hari kubagira gisohoke byo bari babizi swat bari kubyihanganira canke bakabitegera. So rero nibaza yuko bafise impamvu babikoze kandi bafise ico bavyungutsemwo. Je nibaza ko bitohava binyafecta. Gikuru nuko jewe ndiko ndakora nka jewe kandi indirimbo itari kuri channel yanje ari kuri channel ya nyene collab. Nishimye guciriyemo turiko turaja kuri nimba y'ibintu bihugu turiko tureka ibintu bihugu ukeneye kwiruka cyane kugira ngo dushike ku bintu bihugu kuko hari ibihugu byinshi twarenganye twararenganye ariko n'ubuzima biriko biratwita abana mu muziki turiko turakora cyane ariko haraza amarego bitano mu myaka ya kera nimba haba amasezerano kugira ngo mukore collab none ibyo muba mwasinyiye amasezerano aciwe inyuma bikirira ngerageje kumwunganira kuri icyo kintu hari abajije n'ikintu kizwi kandi nibaza sisitemu nyinshi gusa bibaye ko ngaha mu Burundi hariho abantu benshi ngaha muri industry yacu harimo corruption mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero iyo mukoranye n'abantu mukababwira ibyo mwebwe mubasaba mukandikiranira amasezerano hariho uburyo
ukuntu amasezerano mwemeranije ari ukuntu ashirwa mu ngiro, kandi haba hariho n'ukuntu iyo umuntu atayashize mu ngiro mu bitunganya ngira ikibazo yabajije ni ku biheruka kuba imbere gatoya yuko dusohora kamensi, harabayeho misunderstanding ku bantu twakoranye nabo, mugabo twebwe nka Bukivle ico kibazo twarakibonye kandi turabona ko biriko byadutejeje ingorane, biranatwigisha pour le moment. Ubu turiko turaraba ukuntu tuzokurikiza mbega abo bantu nyimba ivyo tuzovugana nabo, ko nige twahana amasezerano turi babiri Bukivu nabo, rero tuzobivugana neza, twicare twerekane neza nimba tubereka aho bononye amasezerano, hama tubazanye neza ko ari ibintu usanga abantu batatahuranye neza, kandi iyo byakomeye cyane hariho n'ababijejwe barabikora barabidufasha. Rero nibaza ko ico kibazo ni ico kintu ushobora kuvuga ko ego